mwaramutse mwiriwe mvanye naho umwe wese aherereye kuri micro ni Chantal Nahimana nkaba ngira ndabashikirize kino kiganiro aho ndi kumwe n'umutumire CEO wa Kibonobono Oil umwubahwa cyane aho aza kutwiganirira ku kijanye n'ikibonobono. Rero reka tumuhe akanya hama atubwire byinshi kuko ni wabizi aho aza kutubwira ikibonobono icarico. Karibu cyane. Murakoze, ndaramukije bwa mbere abariko baratukurikirana, ndakuramukije nawe Chantal. Gakoze. Karibu ngira ngo kuri Kibonobono Media. Turi hano no mwanya tugiye kuvuga ibijanye n'ikibonobono, kuburengira ngo ni kubera ko abanywanyi babisavye ko twokongera kubabwira ibijanye n'ikibonobono, ngira ngo tubabwire bivamwo n'ibindi. Rero ku mazina yanje jewe nitwa David Tuyisabe, benshi bazi ku izina rya Kibonobono, kandi nibaza yuko abatari bake baramaze kumenya. Ndashimira cyane abanywanyi, nongera nshimira by'umwihariko iyo wese ariko aragira uruhara mu iterambere ry'ibikorwa vyacu dushizemwo n'ibikorwa vya Kibonobono Media twatanguje. Ego. Nakoze. Kibonobono ni giki? Kibonobono ni igitegwa, ni igiti, navuga ko ari igitegwa nk'ibindi. Kiriho kuva kera, catanguye haraheze imyaka irenga 6,000 ku isi kirimwa. Iyo ko turavuga imyaka 6,000 nuko tuba dufatiye kumbure ngira ngo ku bihe vya none, ariko kandi aha mu nkundire gatoya ndiko ndavuga ivy'ibihe. Kenshi turavuga ivy'ibihe, hariho ibihe bivugwa n'abahinga, hariho rero n'ibihe bivugwa novuga ngira ngo n'abateologe bajya baba bazi ivya Bibiliya, bajya bize ibintu vy'Imana, mbe babita abateologe, bajya bize ivya teoloji. Ego. Muri ico gihe rero bobo barashobora kuvuga yuko isi imaze imyaka 6,000, mu gihe abahinga barashobora kubwira yuko ishobora kuba imaze 2 millions d'années canke ngira 2 millions d'années, imyaka amamiliyoni. Bako ivyo bintu bibiri binyuranye. Bariya bizera bakoresheje Bible bavuga yuko Imana irema kuva kwiremwa gushika ku mwuzure wa Noa ko haheze imyaka 2,000. Hama kandi bakaca bavuga yuko kuva ku mwuzure wa Noa kugeza aha ngaha ku mwuzo wa Yesu Kristo ko hari haheze indi myaka 2,000. Ivyo warubizi? Ndavyibuka neza. Ndavyibuka neza. Hama bakaca bavuga kandi ko kuva rero kuri Yesu baciye bongera baraharura rimwe gushika ubu uye mu 2025, umva ni imyaka 2020 kumbere n'itanu iheze. Rero iki kibonobono cacu coco bavuga yuko coba kimaze imyaka 6,000 ku isi kirimwa. Sinzire ko baba bafatiye kuri vya bindi rero vya biharuro vy'abahinga, ubu bashobora kuvuga ko isi ishobora kuba imaze imyaka amamiliyoni, canke ko ari ya myaka tuvuga tubona Bibiliya itubwira. Rero ikibonobono muri make ni giti nk'ibindi biti, ariko kandi kirimwa cane cane mu burere bw'ahantu hashushe, kikaba ari giti c'ubwoko bw'ibihahe kubera ko gihangana n'izuba. Ego, je nibaza ko ku kibonobono ikibazo mbajije ndacishuye. Hama tutabinjiriye mwaciyumviriye gute ko tutari tumaze iminsi tucumva muri kino gihugu cacu? Mwaciyumviriye gute kugira ngo
nyene muvuga ati reka duhimiriza abenegihugu bagiteragire mwaciyumviriye gute? bo kuciyumvira je novuga ko hari ibintu kenshi iyo tuko turavuga nk'abarundi tuca biganisha ku Mana tukaca tuvuga ati ngira ngo ni ubuntu bw'Imana iyerekwa ngira ni ikindi kintu ariko umva ubuntu bw'Imana iyo bukujeko urumva usanga uriko urakora ibintu canke uriko uravuga ibintu kumbure bitari bimenyerewe gusa ari siko bako ikibonobono kitari kimenyerewe mugabo biciye muri ubwo buntu bw'Imana naragiye kuri internet ndiko ndarondera ikintu cyo dufasha kuronka amavuta azodufasha gukora isabuni. Ni muri iyo ntumbero rero narabonye ibitari bike ariko nja guhitamwo ikibonobono. Navyimviriye rero ndiko ndarondera ikintu izova mu mavuta. Ego uratubwiye yuko ikibonobono kivamwe amavuta, isabune, nta bindi bintu none ikibonobono dushobora kubikoramo? Okay, nuko gusa uciye ugira ntabwo nagiriye ko kubera nabonye wabinyishuye. Kivamwe amavuta oya ikibonobono kivamwe ibintu vyinshi. Ikibonobono kivamwe ibintu vyinshi cane. Reka gatoyi mbanze ndakubwire ikibonobono ku isi kirafise aho kirimwa. Igihugu ca mbere kirimo ikibonobono n'Ubuhindi, hagakurikira Chine Ubushinwa, hagakurikira igihugu citwa Brazil. Hariho rero mbwa n'ibindi bihugu nka ivyo muri Afrika nka za Ethiopia, aha mu karere iwacu za Kenya, usanga bari mu kibonobono mugabo mu buryo novuga butangana n'ivyo bindi bihugu navuze, kubera ko nk'Ubushinwa bwo bwimbura ibice 80% vy'ikibonobono gikenewe ku isi. Rero bakirima baronderamwo ibintu vyinshi. Dufate nk'Ubuhindi bwo kurima ikibonobono bivanye n'ukuntu basanzwe aribo ba mbere mu bintu bijanye n'ubuvuzi, baracifashisha mu bijanye n'ubuvuzi. Ico ni kimwe ikibonobono gishobora kudufasha mu buvuzi. Ikigize kabiri ikibonobono gishobora gufasha muri ubwo buryo rero bwo gutanga amavuta. Amavuta bashobora gukoresha mu buvuzi nyene, ahandi ugasanga bariko barayakoresha mu nganda zitandukanye bivanye nuko kivamwo ibintu bitandukanye. Ikibonobono kandi kiravamwo rero n'ifumbire, kuko muri make ikibonobono gikozwe mu ifumbire. Tugiye rero kuri bimwe vy'ubuvuzi, reka mvuge vyo ni vyinshi ariko twebwe kubera ko tutari mu bintu vy'ubuvuzi tuvyinjiramo kanini umva uhereye mu mizi, amababi yaco usanga ayo bayakoresha mu bintu bijanye n'ubuvuzi. Reka mvuge nko ku mababi ico tumaze kubona baravuga ko ukoresheje ayo mababi ukayahonda ukayashira nk'ahantu ku kuboko ufise shoke ko ushobora gukira ububabare, ushobora kwimuka vyorosha. Urumva ushatse kutubwira yuko ayo mababi aza gukora nka pomade? Nka pomade, si pomade gusa, si nayo mababi yonyene, ni nayo mavuta. Baravuga yuko vyo nibaza ko vyoba ari ivyo, kuko naje biramaze kunshikira kuri sinzi ko ari urutokuru hagati y'izi zibiri. Twari tugiye kurondera amatongo hariya mu Rukoko, rero kubera ko twari ko turamanuka n'amamoto, hari ahantu rero hanyerera tuca turatemba, dutemvye reje natanguje akuboko niho camara imisi mbabara cane ku rutoki, kubera ngira ngo umwanya muto je sinitayeho kwivura runo rutoki, ariko rwarambabaza gusa. Rero ryari none yumviriye ko nari maze iminsi ndiko ndabara ku rutoke, vyoba vyagiye he? Je nibajije yuko ari kubera nisiga amavuta ikibonobono, ariko abatari bake baremeza yuko ayo mavuta, ayo mababi uyashize ahantu hababara ko ububabare bunyaruka kugenda n'ingoga. Si n'ivyo gusa, yaba ayo mavuta canke ayo mavuta
baravuga yuko nk'iyo umudamu yibarutse burya buryo bwa cesarienne kugira ngo anyaruke gukomera bakoresha kera hari umuntu yatubwiye yuko bamutera ayo mavuta bakoresheje iserenge akaba ariyo bamutera kugira ngo uruti rw'umugongo sinzi ngene biba bimeze ngo anyaruke ngo gukomera asubire agenda rero bavuga yuko nk'umumama yibungenze wo bagiriye cesarienne bopeye ko akoresheje ayo mavuta binyaruka ububabare bunyaruka kugenda. Hanyuma hari abakoresha ayo mavuta muri ivyo nyene by'ububabare umuntu babaye paralize baravuga yuko ayo mavuta ashobora kubafasha. Rero muri make nuko ngira ngo ndiko ndabivangitiranya ikibonobono kirakoreshwa cane mu bijanye n'ubuvuzi no cane nk'ubuvuzi bw'indwara zo mu nda uhereye kuri ayo mababi arabayafata bariko barivura ishano hama kandi n'ayo mavuta hariho abantu benshi bayanywa na jewe ndimwo kugira ngo agire lavema asohore ibinure bidakenewe mu mubiri asohore inzoka asohore ubucafu bwose cane ibintu bigizwe n'ama acide amasumu ya rero ikibonobono kirakoreshwa mu by'ubuvuzi. Hariho abashobora kwisiga amavuta y'ikibonobono bakayisiga nk'abajyana batagira itiro ko muri uwo kumva kino kiganiro azobipime azoza dushingira intahe ntaguciriyemo gatoya ivyo byose jeje kutubwira bifitiye icemeza canke nawe nturagira experience muri byo kugira ngo abariko baradukurikirana bavuga ati kumbura ivyo ariko aratubwira n'ukuri. Urakoze cyane jewe ivyo mvuga ibyo nagiye mvuga byose ni ubushakashatsi n'ibintu nsoma nivyo nasomye uretse ko gusa nk'ibyo by'urutoki rwanje byambaye ko urumva naho nyene sinoce ndavyemeza sinovyemeza ahubwo gusa sinzi ko aka kantu kabona ngira ngo kameramani yokerekana nako ari inkovu aka rero karamaze igihe natemvye ndiko ndakina umupira kandi ari nkiri muto niga secondaire mugabo umugano baniga nko mu 11 canke na 2 aranyereye rero aka gakovu kaca karaza rero kubera ko bavuze yuko ngo amavuta y'ikibonobono yisiga warakiza inkovu burya rero jewe nari nkikwishura ndakubwira yuko sivyo mfite ivyemezo kuko mvuga ivyo nasomye gusa mugabo nkayi inkovu ko ndagerageza ejo naratanguye koja ndasigako je nkazobona iheze nayerekanye ngaha zocanza rero mvuga ati ya mavuta arakiza inkovu kuko urabona ko ni inkovu iboneka kandi imaze imyaka irenga 10 urumva rero nko mu gihe yoba igiye aha rero nzoheza mvuge yuko amavuta y'ikibonobono akiza inkovu rero ivyo mvuga ni ivyo jewe nasomye rero mu by'ubuvuzi naringeze ko kuvuga yuko yoza mu nda akagira lavement gasohora ikintu cyose cyitwa uburozi kandi muri byo nyene by'ubuvuzi gusangira bwo dingirana ubuvuzi butahawe ikibanza bwa buvuzi babwita gute hajya burya buvuzi bwa ko kubapfumu by'abapfumu urabizi wewe ndabyumva mugabo ntabyonzi biya by'abapfumu barakubwira yuko hariho ibintu byo bita mangetingeti ibitega none bijya urabyizera wewe bigira kubyizera sinzi icyo ushatse kuvuga ariko birabaho abana turabyumva birabaho je nahora mbona abantu basaze bagwaye ibintu babasengeye ukumva bariko baravuga bariko biravuga twavuye aha byagenze uku yaje twarukwibereye mwibuye araza atwitumako rero twace tumwinjira urumva kandi si n'ibintu gusa jambo ry'Imana ryapfuye gukuraho biriya bintu birabaho kubera none abakera baravuga dufate nk'akarorero sinzi ko urumva hajya bavuga nk'umuntu ariko aravuga akavuga ngo twebwe rero ngo turi hano
kugira ngo tubamenyeshe, mugabo uravye umuntu ariko aravuga ukabona n'umwe. Yego. Burya rero bavuga yuko muri iyo kera umuntu yavuga ivyo yaba arimwo ibi bimuganza, yaba arimwo birya ivyo twita ibisigo canke amasigo, kuvuga nivyo vyivuga kuko umva vyo vyivugira mu bwinshi. Gusa rero umva ico kintu ngo baciye bagitora, basanga rero umutegetsi canke umuntu wese yubashwe ariko arivuga yivugira mu bwinshi, mugabo ngo vyari vyo amasigo vy'ibisigo. Rero bavuga yuko abantu baba batewe ngo ibihambo, uburozi, ibitega, ibimuganza ruguru, amajini, kumbure ngira ngo n'ibindi bivana n'amazina bavyita, ko ushobora gukoresha ayo mavuta bikagenda. Bakuroze bavuga yuko bivyanditse nga kuri internet, bavuga yuko mugabo ayo mavuta araboneka na za Tanzania ngaha baradandaza. Bavuga yuko bakuroze ukazura yisiga canke ukayanywa, ko ivyo bintu bica biguhunga, bica bigenda. Hanyuma kandi bakavuga ngo ufise umukoshi ngo n'inyatsi, hari ibintu bita ngo inyatsi ngo n'umukoshi. Iyo tuko turabivuga ngaha bamwe baba ngo oya ngo ivyo bikugwaho na Kristo Yesu. Ngaho urumva kuwutemera uwa Kristo Yesu, we urumva ko yemerewe kwemera yuko bihezwa n'ayo mavuta y'ikibonobono. Rero abatari bake barakoresha ayo mavuta mu bijanye n'ubuvuzi, kumbure ngira ngo n'ivyo vy'imikoshi n'inyatsi byose bija gushirwa muri ivyo vy'intuzeye, ivyo vy'ubuvuzi. Kuva muri ico gihe rero ayo mavuta, ico kibonobono baragikoresha mu buvuzi. Ikindi kirakoreshwa mu nganda. Sinzi mvuze inganda rero, inganda rero ni vya bindi rero wari wavuze ngo vyo gukoramo amasabune, asabune, amaomo, kubera ayo mavuta uyafise urashobora kuyakoresha muri ivyo. Gusa ngarutse ku vy'ubuvuzi, ico nshingira intahe nemera, urwaye ingwara zo ku rukoba, ibihara, ibiki, ayo mavuta vyo arabikiza kuko aririka. Ashaka bya bintu vy'imikushi ugasanga umuntu ibimomote, sinzi ko ariko bavyita, mwe muvyita gute? Kwanza uvuka ibihushi. Jewe Muyinga. Munari mukomene yi. Giteranye ni kure. Ni nyuma y'igihugu. Ni kure cane. Oya nta nyuma y'igihugu hariho. Bose ni mu Burundi. Ya rero ni kure. Ni kure. Rero nako ndavuga batubabarire abadukurikirana kuri Kibono Media, turakunda kubaza ngo uvuga kuko uno muryango wagutse kandi nidukumira twakira umuntu wari we wese. Nkumva sinshobora kubamenya nk'uyu, uretse gusa ko yaje ari hondi, urumva kandi akaba ariko ariga ivyo gufata amasanamu, nico gituma mva cyo duhura kenshi nace ndamenya. Murumva sinshobora kumenya ngo nuwahe ko ntituronka umwanya ngo tuyage. Rero mu nganda amavuta arakoreshwa mu nganda, mu bijanye rero n'ivyo vy'amasabune, amalibrifiant n'amavuta y'amamoteri y'imiduga. Twebwe twama tuyabona twumva imodoka ngo genda ngura amavuta ya moteri y'imodoka, mfatwe ntitumenya ico bayakoramwo. Bavuga rero yuko akorwa muri ivyo vy'ikibonobono, mvaho ariko ndagenda mu vy'inganda. Hanyuma hariho umuzungu hamba yitwa, bafise company muri Europe, aheruka kutwereka ibindi bintu, ni muri Europe mu Bufaransa, nawe aheruka kutwereka ibindi bintu yokoramwo ayo mavuta. Ni kuvuga we yemeza yuko biya bintu vyahora bikorwa muri petrole, cyane cyane nk'ibintu vy'ibiplastike, vy'amaplastike, ko ashobora kuba yobikora akoresheje ayo mavuta. Urumva? Hama kandi hariho n'ikindi kintu twagumye tuvuga, abantu bakaca batwamirira kure, nikijanye n'ico twita igitoro. Igitoro ni kuvuga biocarburant.
biocarburant umva ni igitoro gihingurwa mu bimera Ego. gihingurwa mu bimera. Hariho nk'abadukurikirana bari mu bihugu biteye imbere ivyo tuba turiko turavuga bobo barabizi cyane nka South Africa ajya amadeshe menshi amadeshe ni kuvuga abijya bintu vy'ibivuta bamena bagira iki barakoramo igitoro kiretse gusa kuba ari cinshi cyane kubera ko ayo mavuta ataba yabonetse mugabo wayaronsa ari menshi ico gitoro kiraheza kikaboneka. Rero ku bijanye n'ibiva mu kibonobono umva ko twavuze ko gikoreshwa mu buvuzi twavuze ko gikoreshwa mu nganda mu vy'inganda twavuze ko ushobora gukoramwo amasabune twavuze ko ushobora gukoramwo amavuta yo kwisiga yo kwisiga ni meza ni amavuta meza cane kuyisiga kuko aragaburira urukoba cyane cyane ngo ziga nkoba z'abazungu n'abarabu n'abahindi baba bakeneye amavuta kandi ni meza kukuza imishatsi ufise umushatsi kunda gucikagurika nkawe ngaho wawutsivye utangure kuvavanura no kwirigura utsiba ubusige ikibonobono kugira ngo ube muremure umva ngo nkawe wewe vyoba vyiza uciye wisiga ayo mavuta kugira uzoze rero ngaho dushingira intahe amarere navuze n'ivyo vy'igitoro navuze n'ivyo ivyo bindi uyu muzungu ariko aragerageza kwerekana ko yoheza agakoramwo ivyo bijanye n'igitoro. Hanyuma ikintu ca nyuma kumbure nce nishura kundi bibazo bikurikira ni kijanye rero na angeri novuga ifumbire nganda bisa akantu kari imbere yanje kavuga ngo engrais organique azote d'origine végétale ari ibindi biharuro kumbure ngira vyotahura abarimyi bavuga tuto végétale de ricin composition ni kuvuga ibisigarira ivyo twita itoroto uhejeje gukamura ayo mavuta bijya rero bisigara bavuga yuko bigizwe n'ico bita azote organique ngaha mbona mu tuzitizo ni N bavuga yuko ifise 4.5% ni kuvuga ya 4.5%. Kenshi abo twagiye tuganira bavuga ko iyi azote mu kintu ari nyinshi cyane ku buryo namaze kuronka n'abantu bambwira yuko bazongurira ibi bintu kugira ngo bakuremwo iyi azote. Hanyuma hariho na phosphore ifise 2%, hariho na potassium ifise 1%, hariho n'ikindi kintu kumbere bisaba ko nzoraba neza mbona ni IN ni 10 bandika 10 na matière organique 80%. Rero ifumbire nayo iva mu kibonobono irakomeye cyane. Rero mu bivamwo banywanyi bari batubiye ko tubibutsa kandi namwebwe mwabaserukiye kugira ngo mutubaze nibaza yuko akuru ivyo nivyo bivamwo uretse ko ajya amababi ashobora kandi gukorwamwo imiti yo gupompa ibiterwa. Mwakoze cyane. Yego mwakoze. Ikindi nashaka kubabaza nkuko twagiriwe amahirwe yo gushika ngaha tukabaronka nashaka kubabaza ni igiki muri ko murakora kugira ngo abanyagihugu bamenye canke mubabwira ati mubahimirize ati ikibonobono ni mugitere ni igiki muri ko murakora? Urakoze cyane. Urabona ubwa mbere jewe natanguye mpamagarira abarundi cyane cyane incabwenge naravuze ati ntihaze incabwenge kugira ngo banze mushishoze ivyo ndiko ndababwira banze ndabereka iyo nabikuye namwe mujeyo murabe ko ivyo bintu bishoboka. Hanyuma rero natanguye ndabigisha ndabereka ubwene tworima ikibonobono. Hanyuma rero kubera ko bari basanzwe bakibona ngaho mu ishamba vyasaba ubwa mbere ko babanza bakabona vy'ukuri ko ivyo bintu ndiko ndababwira ari ivyo ko vyozana umwimbu. Hanyuma kandi bakavuga ati none tera turabe rima turabe. Rero nk'ubu twararimye tumaze kurima twaragize ubushakashatsi turabona ingene amavuta ashobora kuvamwo
twarayabonye turayafise no ngaha turayacuruza. Hanyuma ivyo tumaze kubishikako twaramaze rero kubona ko muri izi mbuto z'ikibonobono harimwo amavuta menshi cyane. Hanyuma icyo twakoze aya mavuta twaciye tuyashira ku isoko turaba ingene agugwa, tuvuga ati mbega hamwe tuyakoze tukayashira ku isoko tuzoheza tubone abaguzi. Ivyo turiko turabikora, uretse ko hakiriho bimwe n'ibindi tutaratunganya nk'akararo nko gushirako etikete kuri ayo mavuta kugira ngo asohoke hanze y'igihugu. Mugabo turabona ko no ngaha mu gihugu barayagura, kandi umva bayagurira ibintu bitandukanye nkuko navuze ko havamo ibintu bitandukanye. Ivyo rero ubwo rero turacaraba ingene isoko nayo yo ngaha yifashe, ariko kandi n'isoko yo hanze nayo nyene bisaba yuko nayo nyene tutayishira inyuma kugira ngo kumbure tuzobone ko haboneka rya faranga mva makungu. Ariko igikomeye gose muri ivyo nuko twamaze kubona yuko ayo mavuta avamwo kandi ari menshi. Ubu rero mbere novuga yuko mu bintu vyose ngaha bakamura mu mavuta, ikibonobono nico ca mbere gitanga amavuta menshi. Rero urumva ko tumaze kuba tuyafise turashobora gukora za sabune za zindi zimwe zari zatumye nja kurondera ico kibonobono. Umva muri ico gihe rero ivyo tumaze kubibona, twebwe turiko turahamagarira abarundi bose ko bakwiye kwijukira kurima ico gitegwa kuko kiroroshe, kirimwa mu gihe c'imvura, bugatera intete zibiri mu kanogo kamwe, ugatandukanya imetero zibiri hagati y'igiti n'ikindi. Hanyuma bikunda muri ako kanogo ugashiramwo akavu canke umwavu. Hanyuma mu ndwi n'inusu urubuto washizemwo kwanza zose zibiri ziba ziserutse. Hanyuma mu mezi 5 ahantu hashushe uba utanguye kubona ivyamwa vyacu. Ku mezi 6 ahantu hakanye uba utanguye kubona ivyamwa vyacu. Gushika rero ubu ico tukirindiriye, twarabonye abantu barimye mu kwezi kwa 11 bamaze kubona ivyo vyamwa. Uno munsi rero naho turiko turakora ibishoboka vyose kugira ngo turabe umwimbu tuzoronka ku hegitari imwe ukungana. Ariko kubera ko twamaze kubona ivya mbere, turiko turahamagarira abarundi bose baba bari mu gihugu baba bari hanze kuza bifatanye natwe turime kino gitegwa dukuremo ano mavuta. Narirya twabonye aya mavuta azimvye cyane haba ku isoko mpuzamakungu, eka no ngaha arazimvye kuko litiro rimwe y'ayo mavuta tuyidandaza 240. Azimvye gose, arazimvye rero. Aho rero amaze gusohoka nko hanze twarumvise nk'abantu cyumbere baturabira bari South Africa, bagiye muri Afrika y'Epfo baturabira ibiciro by'amavuta y'ikibonobono, aho bavuga yuko iyo litiro imwe ishobora kugwa nk'$1,500 c'amalande amahera yabo. Tugiye gushira mu gaciro twosanga ari $100. $100 naryo ngaha iwacu muri ronse nko kuri marché noire ho urumva ko ayo mavuta yoba ari ku gaciro $700 birenga. Urumva nubwo worironka ku giciro cibanke nkuru y'igihugu, n'ubundi ayo mavuta abazimvye kubera uja gusanga arenza mu $300 hari litiro imwe. Urumva nta kindi kintu mu bisukika mu bintu biri liquide twovuga coba kigugwa nk'amafaranga angana gutyo. Ikindi kintu gikomeye gose c'umunezero twabonye nuko twamaze kubona yuko iyo litiro imwe y'amavuta ishobora kuboneka ufise ibiro 3 vy'imbuto. Uretse ko ivyo biharuro mvuze twabitoye dukoresheje amaboko, uburyo bw'amaboko. Abanywanyi baragize umucango tuko turabakora barongereza imitahe muri kibonobono oyo tudandaza imitahe umutahe umwe $12,000. Rero bariko bongereza imitahe kugira ngo hagugwe imashine, hanyuma turabe amavuta twahora turonka dukoresheje amaboko
ko yiyongerako kuyo tuzoronka, ko yiyongerako mu gihe tuzoba dukoresheje mashine. Niba none mubona abanyagihugu babitahura? je novuga yuko gushika ubu abatari bake bariko barabitahura, abatari bake bariko barabitahura, kandi twifuza yuko benshi bobitahura kugira ngo turonke umwimbu ugwiriye, kuko namwe ndakubwira ukuri, turonse umwimbu ugwiriye azoba ari akaryo keza canke amahigwe ku Barundi. Abaciriyemo gatoyi, yego, uyo mwimbu muvuga ukwiriye ingana gute nimba atari banga? oya biragoye kugira tuvuge ngungana gutya, ahubwo ku bwacu bisanzwe turi benshi, urumva amwe twogira nk'amahigwe tukazoba dushobora niburi kuronka novuga nk'itoni zishika nk'ijana ku kwezi, itoni ijana. Izo toni ijana dufatiye nko mu gihe twaba tuzimbura, tugaca turonka dufate reka turabe itoni ijana zishobora kuboneka ku biti bingahe. Reka ndakwereke itoni ijana nizi nuku, itoni ijana zishobora kuboneka ku biti 33,333. Rero izi nazo ugiye kuraba zishobora kuboneka mu mahegitari angana ni make ni hafi amahegitari nka 13 yonyene. Umva ko mbere navuze ibintu biri hasi cane gose. Urumva turonka itoni ijana rero nazo ku kwezi, wumve itoni ijana ku kwezi si bivuga yuko ku mwaka twaba turonka itoni 120. Nivyo? Oya, ku mwaka. Aha ni ku kwezi. Aha ni ku kwezi. Ni toni ibihumbi 120. Toni ibihumbi 120 na nibeshe. Toni ibihumbi 120. Yego. Mu gihe twumvise yuko ikiro cy'ikibonobono tukiza amahirwe tukagisohora kuri Amazon, turashobora kuronka amafaranga angana na 13, amadolari 13. Amadolari 13 hariya muri Amerika. Umva ngaha twoba dufise umuriyoni n'ibihumbi 560 vy'amadolari twinjiza ku mwaka, mu gihe twoba dufise za toni ijana turonka buri mwaka. Muri ico gihe rero aya tuyavunje mu marundi, nko mu gihe idolari twaba twarironse kuri aya nyene biriko dufate urakidandaje ibihumbi 7, urabona yuko woba ufise wewe wize economy. Yego. Twaba dufise trillion 10 n'imiliyoni 900. Twaba dufise billion biliyoni 10. Yego. Sivyo? N'imiliyoni 920. Ndavuga 10 miliyari 920 miliyoni tuba twinjiza ku mwaka, mu gihe twaba twarimye amahegitari 13 gusa ashobora kuduha toni 100 buri kwezi. Omenga turashikuje. Oya, ndumva n'ibintu bimeze neza cyane. Ariko nawe amahegitari 13 twebwe ubwacu twarayarimye. Yego. Tumaze kurima hegitari 12, umengo 12. Hehe. Twarimye mu Cankuzo, Muyinga, cyo kimwe no mu Kirundo. Aho ni ku giti
izina rya koperative kabo rero hariho n'iyindi mirima y'abanywanyi muba mu gihe rero twoshira ingufu hamwe nkuko tuko turabivuga muri Australia bakaza bahariya bakaza bariya bakaza tugashira ingufu hamwe hama natwe twitwa ko tubihagarariye ntitubingyage. Ivyo bintu tubwiye biratangaje gose hamwe vyoba ari vyo nukuri Burundi bwoba bubaye nk'Amerika. Hama hari akandi kabazo gasa n'ibintu vyose no kugerageza gasa n'akanyuma watubwiye yuko muriko murarima ico gitegwa c'ikibonobono watubwiye ko muriko murarima kw'izina rya koperative hakaba hariho n'abandi banyagihugu basanzwe barima ubwabo none abo banyagihugu barima ku bwabo nimwe muzi baronderera isoko cane. Isoko ni twebwe abaremye ku giti cyabo tuzoheza tubagurire n'ubu rega turabagurira ikiro 5,000 ikiro kimwe abantu ntibatinye kurima ikibonobono kuko mu gihe honyene ibiharuro vyo hanze dufatiye ivyo vyerekana ukaca uraba warimye ikibonobono kimeze kujya kw'ipapayi urayizi ndabona papayi itanguye kwama nta munsi n'umwe ugenda ko ngo ubure ivyamye gusa urayibirindira bigasha urumva ibitanguye ugenda biragera bana kujyanye n'ipapayi remwe niko rero n'ikibonobono kiremwe nico gituma mu bihugu nka Haiti kano ngaha muri Madagascar na Kenya baramaze kwemeza yuko ikibonobono gishobora gufasha mu kongereza amikoro y'abene gihugu na cyane ababa bariko barakirima. Yego rero ugiye kuraba nk'aya mahera two batubaha ikintu cera kujya kwa papayi urumva amahera menshi cyane rero bogerageza mugabo kandi tunabibutsa yuko nk'abarundi biroroshe cyane biraryoshe cyane yuko tworima igitegwa c'ikibonobono kugira ngo igihe tuzotuko turakamura irya toroto isigara turonke matière première izodufasha kuronka ifumbire. Mu yerekwa ryanje mfise Imana ifashije nkaguma ndiko ndayobora uyu mugambi naho hariho abamaze kugaragaza ko bawushaka bagomba ko ndababisa nko mu gihe umva batoba barabishaka ko akaba ari jewe nifuza yuko abarundi bose bari muri Amerika bari muri Australia bari hose boza tugashiramwo ukuboko kugira ngo turonke irindi hinguriro rindi rikomeye rizofashanya na FOMI mu kutanga ifumbire ku bene gihugu kuko wabonye yuko kaje kantu nagusomeye mu ifumbire mu bigize ifumbire y'ikibonobono mu bindi bihugu basanzwe bayikoresha bivuze rero nko mu gihe tworima ikibonobono turi benshi tukaronka aya matoni yose navuze urumva ko hageze mu gihe cyo kurima wosanga twaronse ayandi matoni menshi cyane sivyo ashobora kudufasha amatoni menshi cyane y'ifumbire ashobora kudufasha kugwiza umwimbu w'ivyo kurya bindi atari ikibonobono. Yego atubashimire cyane gose namwe turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye mwatwigoreye cyane mutubwira byinshi bijanye n'ikibonobono. Abanyagihugu rero turabahimirije cyane gutera igitegwa ikibonobono twongera tubasezera tuzogaruka tubasigurire byinshi cyane mugumane natwe kuri mikro ya mbere abari jewe Chantal Nahimana ariko ndaganiriza uyu CEO wa Kibonobono Oil aho kuri kamera twari kumwe na Zombi naho butaha ciao ciao.